ikaduha izo mpanuro nyene. Izo mpanuro ni zacu, si iz'abanyamahanga kuko bakunda kubita. Bajya baje kuvumba ibitangaza, babaje kuvumba ibitangaza, niba baje kugira ngo bumvirize izi mpanuro. Izi mpanuro nazo dukeneye kugira ngo umurimo w'Imana, kugira ngo natwe tubone yuko uri kuratera imbere. Amen. Amen. Namba nabikuze n'umwana mu rugo. Uzobwira ati mwana fasha muri iki tugira. Umwana nakuraye. Ubona uramuharura mu bana. Iyo bageze inama y'abandi bana ubona aho mwibagira ukagirisha inama abandi kuko uzi ikihava kivamo. Amen. Nico gituma rero turiko turahamagarira kugira ngo twumve icyo twokora ku murimo w'Imana kugira ngo wandanye utera imbere. Iminsi yagabanutse kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa kane, kuwa gatanu ikavamo mu masengesho irababaje. Iyo ntibibaze ngo yagabanutse kukundi. Ubwa mbere amasengesho yarahamagarirwa abantu ntibayanze. Ubwa kabiri waharuye ukabona wirirwa urariha ikibanza n'abantu ntibaza. Ubwa kabiri no kugufasha kukiriha ntibikunda yewe ucufuma ukiri upfumu hasubiza. Nanje nababwiye ntimuzobibona umunsi basubije iyindi misi tugasigarana ku munsi w'Imana gusa. Tuzombagana. Aha dutoshe kubera iki? Dutoshe kubera amasengesho. Dutoshe kubera amasengesho. Niba usa gutyo ndabikubariye usa gutyo kubera amasengesho. Amen. N'umunsi tudasenze umuhanuzi arara ku mavi. Amina. Ibyo ndabibaciriye agace. Niba utamuroze ku telefone aba ari ku mavi amusengera asengera. Nibyahinduka azosubira ku mirimo ya misi yose atunga urugo. Amen. None niyasubira ku mirimo ya misi yose wumva azoba akimusengeye, wumva azoba akisengeye. Amen. Asubiye ku mirimo ya misi yose misi ikagabanuka, uzoza kurondera serumu uzoyibura, uzoza kurondera amavuta uzoyibura, uzomutelefona ngo ndagukeneye ati ndi muri sale d'operation. Ntimuzi ko ari umuganga. Bene watangiye kuvura umuntu urumviriza abantu ngo ngirira ibikorero. Azoca akubwira ati nta mwanya mfise. Azorokora uwo ariko arakorera nawe yewe uzotahuka. Ngira ngo twarafashe assurance twamaze kumva ngo tugabanye ukwisi ngo tuzomara imyaka 102. Si twese. Ndabibaciriye agace. Nimwe mwumvise inzerano canke ijambo rivuzwe ngo ni ryatwese. Iby'Imana babinyakurana ubuhizi. Babinyakurana ubuhizi. Saventa yaravuzwe mugabo si twese. Ejo n'urupfu utahuse ejo ntutuvuga ko wa muhanuzi yarabeshe. Wowe uri gukora iki kugira ngo ya myaka 102 uzoyishikemo? Ya myaka 102 batubarira uri gukora iki uzoyishikemo? Turicuko tubwira Imana uti Imana waraduhaye isezerano y'imyaka 102 jewe nanje aha ndazitiye n'abaje bose tuze twirambire. None ubicara ngo umuhanuzi yaravuze. Yaravuze yego si twese. Tuze dutandukanya ibivuzwe nk'isezerano mu kivunga. Imana yarayitwiriye akabanga abayupisi kubera idukunda iratubwira ati murabigenza uku. Yatubwiye ati murankorera murabe ko amasezerano yanyu atoguruka. Amen. None ico kigoreye ntabwo kigoreye. Umurimo nawo nta obligation irimo. Itorere iruzu yitorere. Nibyakunanira gutora twebwe tubabona muri eglise uratubwira uti jewe navyifuje mfasha umfashe gutora tugufashe tuguherekeze ingene wokora uwo murimo. Amina. Ariko byo babibabaje kugira ngo isezerano ryawe rihagarikwe no kuba atacuri kurakora. Amina. Amina. Ntihagire rero umuntu azohora avuga ngo isezerano ryanje ryateje, isezerano ryanje ntirishitse, isezerano ryanje barameze byugariye aho.
amasezerano tuzoyatondekesha mpaka tugire karne yose yuzuye amasezerano. Kuguruka nahawe nahanje, nico gituma kandi batumirira muri ayo masengesho yo kwihema yo ku munsi wa gatandatu. Yemwe muraza kuko ayo masengesho ingenaba irakubwira wowe ubwawe icyo ushaka ko. Hari igihe rero utoba witahukirwa, irakubwira ati wowe ubwawe nimba bavuze iby'ikivunga ikagushikira ku izina ryawe, ati wowe ubwawe niki burya iyo uriko uragenda mu nzira uzi sico kimwe n'iyo uriko uragendera mu nzira utazi. Aha tusa n'abariko bagendera mu nzira tutazi, ariko abantu bakunda kuza kuyihema barabizi neza icyo Imana ibashaka. Icyo Imana ikunenga irakubarira, icyo Imana igushima irakubarira, ukamenya aho ukosora. Ariko none utaje uzobibwirwa nande? Uzobibwirwa nande? Erega hariho abantu batazi gutandukanya amasengesho nk'ayatugira n'amasengesho yo kwihema. Hariho abantu batazi kuyatandukanya. Ntasa na gato. Muri Imana impaye message ati shira naka, ni message nyene ndakuzaniye. Naho ndayizanye ntisa n'uyikwibwiriye direct. Kuko uyikwibwiriye direct urashobora no kunamubaza ibirenze. Uti no bigenza gute? Ikagusigurira ati wobigenza uko byokunda. Cyangwa ukanisigura ati aho byangoreye mbabarira, byangoreye aha, ariko ubu ngira ngerageze. Ukisigura uti byangoreye aha. Niba ushobora kukubabarira mbere ikakubabarira ugatangura urugendo rushasha. None urindiriye message ivuye ku wundi muntu. Profeta arababwira kenshi ati ndabaha message ivuye mu ijuru. Abahaye message ivuye mu ijuru no kuvuga iki? Ntahindukiza, ntarenza ko, ntagabanya. Niyo message ivuye mu ijuru. Nikumeze Profeta ategetswe kubaha message uko yayirose, ntagabanya ntiyongera. Niko message zitegetswe kumera. Niyo yongera azoba bahaye message yiwe, niyo agabanya azoba bahaye message yiwe, ntizoba ari message y'ijuru. Message y'ijuru yumva ikiri friend, uvuga ikiri nshasha. Urabona ifi iri mu kiyaga iratandukanye n'ifi bariko bagurisha mu isoko. Abazizi ngiraga barashobora kudutandukanyiriza, ndabizi ko zitandukanye. Baradamu bariko baravuga ngo iyi ni nshasha buvuye mu kiyaga, barazizi sibyo ganje. N'abayiriye barabyumva neza mu kanwa nuko itandukanye n'itavuye. Naho bakubwira ngo iyi irakomeye, sibyo niba bavuze ngo iyi irakomeye ibipfitse. Urabumva rero ifu ipfitse no kurwaza iragwaza no kwa muganga urajayo, hariho n'abaja mu bitaro. None wumva mu majambo make rero message babaha message nshasha iriyo batongeye ko canke ngo bagabanye, ariko iratandukanye na message direct. Kubera kutoza ngo witorere rwawe itavanze, utore rwawe itavanze. Hari igihe uzoronka message mbere no kuyishira mu ngiro ikakunanira, kubera wahawe message ntiwaronse gutororeza ngo none ndayigenze gute. Ariko uhari utocubwira Imana ati Imana mbarira unyifuza kwiki, ugomba kwiki. Amen. Nene data ejo ntiwari uhari, ntiwari uje ubwa mbere. None wabonye Imana itavuga? Iravuga. Amen. Imana iravuga, irakora, irumva, amavuga yose twoyamara. Amen. Irishura, irahemba, igira neza, igira ibiki, iratwenza, igira iki, amaterme ni menshi.